Irondoka rijanye n'amagara meza, kugwaruka hamwe no kubaho neza ndetse no kungana kw'abantu bose mu kibano ni bimwe ubumwe bwa Buraya bufadikanije na leta y'u Burundi bwashize imbere mu gutanga inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, bikaba vyavuzwe na Elisabeth Pietrobonne, umuserukizi w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi mu rugendo rugira kabiri rwitiriwe La Caravane mu ntara ya Mwaro. Ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ni ikintu gikomeye cyane kugwaruka, kandi birashobora gufasha kuronka ubuzima bwiza kuri bose aho bari kandi bakangana. Uburundi n'ubumwe bwa Buraya bwashize imbere irondoka rijanye n'amagara meza kugira bahe ugwaruka rwose amahirwe rukwiriye. Ivyo biratuma bifasha abigeme cane cane kudatwara inda batifuje. Kandi irondoka rijanye n'amagara meza ubumwe bwa Buraya bwarabishize imbere no mu mugambi bise Resilience. Rero muri uwo mugambi hari ibikorwa byinshi vyaranguwe, harimo amavuriro mato mato yitiriwe Ami des Jeunes agera kuri 26 yashoboye gushigwaho, kandi twaratanze inyigisho ku bantu bagera ku 1000 bakorera mu buvuzi kugira bigisha abandi. Bamwe mu baronkejwe inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza biciye mw'ishirahamwe ABS bavuga ko izo nyigisho ko zitapfuye ubusa. Ubu ndashobora kuvuga ati ngiye mu butinyanka sivuga ngo ningorane ngize, ndamenya ati ibihe vy'iwanje bimeze uku. Izo nyigisho zerekeye irondoka rijanye n'amagara meza tuzifatanya n'inyigisho zo kwitunganiriza imigambi. Ziramaze kunyungura ikintu kitari gike na cane cane mu buzima bwanje bwa misi yose, kubera novuga yuko camenya ukuntu nitwara surtout ku bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Mu mugambi w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi witiriwe Programme Resilience, ukaba warafashije mu gushiraho ibigo 10 vy'ugwaruka gutanga inyigisho kubize n'abatize bagera ku 1700. Umugwi Troupe irivuga akaba ari wakinye igikino cigisha kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza.